Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 10 Kigarama umwaka wa 2021 musangwa amahoro inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro by'iradio yanyu tukaba tubahaye ikaze ry'amakuru twabateguriye turayahera kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Burundi bwiyemeje kurwanya bwivuye inyuma amacakubiri ayo ariyo yose mu ntumbero yo gutsimbataza agateka kazina muntu. Ni mu gihe abaharanira agateka ka muntu mu Burundi bemeza ko ihonyangwa ry'agateka ka muntu atari agaseseshwa rumuri. Hari kuri uyu wa 10 Kigarama aho isi yose yariramutse ihimbaza umunsi wahariwe agateka kazina muntu. Murano makuru muraza kuvyumva. Ubuzima ntibworoshe mu bafungwa barokotse mu isanganya ry'umuriro ryatikije abantu n'ibintu mu ibero rikuru ry'intara ya Gitega mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri uheze bakaba babandanya gusaba abo bagarukirako. Ishami rya ONU gitaho ineza y'abana riratewe impungenge n'igitigiri gito c'abana baja kwishure mu gihe abatari bake baheba bakaja mu zindi ngeso. Mu kanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'umutekano inyuma yo gutabarizwa n'imiryango hamwe n'abanywanyi b'umugambwe CNL mu ntara ya Ngozi. Igipolisi cy'u Burundi cerekanye abanywanyi 10 b'uyo mugambwe kivuga yuko bafashwe bagomba kuja mu muhari w'abitwaje ibirwanisho. Hari mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatanu catanzwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Desire Nduwimana aho yamenyesheje ko ngo kuba abanywanyi b'umugambwe CNL biri mu byo basabwa kugira bemererwe kwinjira muri uyo muhari. Desire Nduwimana avugira igipolisi cy'u Burundi. Ku matariki atandukanye uhereye ku itariki 27 z'ukwezi kwa Munyonyo 2009 no gushika ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2021 harashoboye gufatwa abantu 10 bose bavuka mu ntara ya Ngozi. Mugabo bagiye bafatirwa mu bibanza bitandukanye. Bamwe bafatiwe muri komine Mutimbuzi zone Gatumba, abandi bafatirwa mu ntara ya Ngozi mu makomine atandukanye. Harafashwe uwitwa Bizimana Antoine, Murengera Ntwari Louis, Miburo Stani, Ndayishimiye Jean-Marie, Ndayize Aloyizi, Nzoyisaba Felix, Ndahabonimana Vena, Nkurunziza Olivier, Nduwimana Manase na Nimubona Manase. Mugabo bose naho bafashwe bamwe n'abandi bafise uruhara rutandukanye cyo bakoze, gusa bose bagirizwa ikosa rimwe icyo bita atteinte à l'intégrité du territoire national et de la participation au banc des armées. Mutiro vyagenze gute? Abantu muri bo hariho ico basangiye bose nuko mu mategeko bahabwa kugira ngo ushobore gucagurwa kugira ngo uje kuba umunywanyi w'umuhari ugwana witwa FNL ukwitwa Nzabampema Aloyizi. Bavuga yuko utizo kuba ubwa mbere uri umunywanyi w'umugambwe CNL, ubwa kabiri ko ufise imyaka itarenga 35 kandi ukabutagira akazi, hanyuma ukabura umuntu tavuga guzo. Cyo kimwe n'izindi ndongozi z'igihugu zidasiba kwemeza ko ababugwa irengero mu gihugu baba bagiye mu migwigwana. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba nawe nyene yabishimangiye inyuma yo kuvuga ko abo berekanywe ngo atari bo bambere bagiye mu migwigwana hanyuma bakavugwa ko babuzwe. N'ubu nyene dusubire tumwumvirize. Uwitwa Miburo Stani niwe twokwita coordinateur provincial mu ntara ya Ngozi. Muri commune ya Ngozi yashizeho abamufasha babiri, uwitwa Nordine n'uwitwa Asman. Abonye ntibarashobora gushika mu minwe y'ubutegetsi ngo tubabaze ibyo bariko barakora. Muri commune ya Ngozi yashizeho abamufasha babiri. Muri abo bantu twabonye hariho uwitwa Ndahabonimana Vena be na Manase Nimubona. Abonye bagize antenne de recrutement no kurondera abanywanyi muri commune Kiremba. Muri commune Ruhororo hari witwa Uwimana Manase. Muri commune Tangara Nkurunziza Olivier.
hanyuma muri komine ya Marangara hari witwa Claver nawe nyene ntarashobora gushika mu maboko y'abajejwe umutekano. Muri komine Gashikanwa yahashinze abantu babiri, Ndayishimiye Jean-Marie akaba ari na secrétaire provincial et assistant de Miburo Stani muri mission ziwe zo kurondera abanywanyi. Aha rero nagenda babwire yuko aba bantu sabo bonyene. Uyu Miburo Stani aravuga yuko hariho abarindi barenga 30 bobo yamaze gushikana iyo baja kwinjira mu muhari w'abagwana. Hanyuma ikindi kigira kabiri bavuga ngo abantu baranyuruzwa ngo bakagenda kandi bakicwa ngo ntibamenye ngo imiryango yabo ntimenye ababo iyo baroye. Iyo baba baroye rero ni ngaho murabonye kandi bagenda badasezeye. Nico gituma rero iyo birinze byashika umuryango urabaza ati mbega umuntu wacu yagiye hehe, kuko nibasezera ngo turagiye. Nuko rero ibintu bimeze nico twokumva. Uwo yari Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Tubamenyeshe ko bamwe muri ayo mazina yaberekanywe n'igipolisi cy'u Burundi harimo abo ababegereye bavuga ko babarondeye mu bushobo butandukanye nyuma yo gufatwa ariko hose bakababura. Mu makuru yacu yo ku munsi w'Imana uheze radio RPA twarabashikirije inkuru y'umuntu yaborejwe gufa akaba agwaye mu bitaro byitiriwe umuganwa wa Rudoviko wa Gasore aho acungerewe n'igipolisi. RPA rero yahavuye imenya umwidondoro wiwe n'uwitwa Augustino Matata umunywanyi w'umugambwe CNL asanzwe aturuka Iburinga muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Augustino Matata akaba yaramaze hafi ukwezi atawuzi irengero ryiwe. Idonido na Eric Niyonzima. Abegereye umuryango wa Matata Augustin bavuga ko inyuma y'amakuru ya RPA yavuga umuntu atabasha kwikoma agwariye mu cumba 21 mu bitaro vyitiriwe umuganwa gwa Gasore. Umuryango waciye witura umugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu CNIDH. Kuri uwa kane ni intumwa zo mugwi zishikira kuri ivyo bitaro. Uwo mugwi ukaba wasanze umuryango wa Matata Augustin utarira busema. Nata numwe mu muryango yashoboye kumukubita ijisho, abo mu muryango bashoboye kumenya kamagara ya Matata Augustin atifashe neza. Mukibuka ko nkuko RPA yari yabishikirije Matata Augustin acungerewe n'abapolisi akaba mbere ata muntu arikuriwe kwegera hagwariye. Matata Augustin yari yafashwe ku igenekerezo rya 16 kwezi guheze ako wiburinga n'abakozi b'iperereza. Abo nkuko amakuru RPA ifise abivuga bari mu modoka y'utwara iperereza mu ntara ya Bubanza. Bukeye abakozi b'iperereza baramugarukanye muhira iwe bazanywe no gusaka. Ico gihe nta kintu na kimwe bakuye muhiriwe. Ku muryango ijisho ryabaye iryo. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera uburongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu kugira tumenye ico bagiye gufasha uwahohotewe cyo kimwe n'umuryango wiwe nyene, ariko niyishuye ku butumwa bwacu. Narimejeje kubabwira mu ncamake aho ubuzima butoroshe ku banyororo bo mu ibohero rikuru rya Gitega barokotse mu mpanuka y'umuriro yabaye ku munsi wa kabiri uheze, aho hasize ubuzima abapfungwa batari bake abandi byabo bikahatikirira. Muri kino gihe abarokotse baba hanze mu mahema aho batagira ico baryamako, ico bikingiriza imbeho hamwe n'ico barirako kuko ivyo bahora bafungurirako byahitanywe n'uwo muriro. Idonido na Onezime dushimagize. Abanyororo barokotse umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega wa kabiri w'inondwi bari mu gahinda. Abo naho barokotse bamenyesha ko ubuzima barimo budahindutse nabo nyine batazomara kabiri. Aho bakiye uduhema bikingamwo n'umuryango utabara imbabare kwahuje bavuga ko batagira ico baryamako, ico bikingiriza imbeho batagira n'uduhuzu bambara kuko twari bafise twose twahiriye aho bari basanzwe barara. Bavuga ko nutwo barose two gufungura batagira ico baturirako kuko dusahani twabo twose twahiye, ngo hakaba n'abasigaye baja kubitora muzo bambaye kuko buri kindi babishiramo. Ikibazo c'isuku rike naco nyine kirabahagaritse umutima ngo ko abasigaye bituma aho nyine mu kibuga bituma nuko bari mu kizime atamuyaga nko bagifise ntibashobore gushika vyoroshe ahari ubwiherero. Ngo byunyugwa kandi nuko abatari bake muri bo bafise ingorane ijanye n'ihungabana ryo mu mutwe bituma baca biherera aho bahambije, ngo nari gitana gatoroshe bafise kukonesha aho bahonyeza ikirenge. Basaba kuyoza umuyaga nkuba ngo hatacerekana kari wohe kuyimiryango. Eka mbere ngo naho woba yariwo ngo imodoka irakugonga akaba ari nayo gushikana kwa muganga. Bati ntibumva rero igituma bogumizwa mu kizime. Onezime dushimagize urakenuye. Tukiri ngaho nyene ishirahamwe abagenzi b'ibidukikije riragiriza leta y'u Burundi kuba yaraciye kubiri n'amasezerano bari bagiraniye muri nzero umwaka wa 2014 ajanye no gukinga imiriro ishobora kwaduka mu mabohero. Mu itangazo iryo shirahamwe ryashize habona kuri wa gatanu, Mamerito Nsabushimike arirongoye avuga ko bari basezeranye ko umupolisi afise imfunguruzo z'ibohero ataja kure y'urugi rukuru rw'ibohero. Tutege yompi Mamerito Nsabushimike arongoye ishirahamwe abagenzi b'ibidukikije. Mwishirahamwe tukababazwa cane n'inkuru twumva yuko abafungwa
boba baratakambiye batabaza abapolisi babacunga ngo babugururire imiryango y'amakartier nabo bakabiyishura ngo yadufise itegeko twahawe. Ikindi kitubabaza nukudashira mu ngiro ivyo twari twarafunditse bijanye no gukinga imiriro yo kwaduka mu mabohero 11 ari mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyo nama rero ikaba yari yatunganijwe n'ishirahamwe ryacu, ikaba yari yitabwe n'abaserukira amabohero, abaserukira ubutungane, igipolisi, ubushikiranganji bw'ibidukikije, ubw'intwaro yo hagati, eka n'abandi bantu. Ico gihe Association des Amis de la Nature yagirisha inama kuvyerekeye gukinga imiriro mu mabohero y'igihugu. Abari bitavye iyo nama bose twarumvikanye neza yuko mu gukinga umuriro woshika mu maprizo muri ayo mabohero ari uko abapolisi babika imfunguruzo batosubira kwigira kure y'ubwinjiriro, uko wasanga umupolisi rimwe na rimwe abita imfunguruzo. Mamerito Sabushimike asaba leta gukora ibishoboka byose igakora isuku mu ibohero rikuru ry'intara ya Gitega kugira ikingire abanyororo bacitse ku icumu n'abantu baba mu micungararo yaho. Dusubire twumvirize Mamerito Sabushimike. Tusaba kandi gukinga mu maguru masha iyindi miriro yo kwaduka mu yandi mabohero ari mu gihugu cacu, eka mbere harimo n'iryo rya Gitega kuko ntawe uzi ko ritoshobora gusubira gusha muri ino minsi. Dusaba yuko ibiziga canke ibisigarira vyavyo vyohabwa abanyenevyo bakabifoba n'iteka. Turongera tugasaba kandi abajejwe isuku mu ntara ya Gitega gupompa harya ahantu habereye ibara kugira ibisigarira kugira abantu bose baba muri iryo bohero n'ababa mu micungararo yavyo y'iryo bohero ntibandure indwara. Tugaheraheza dusaba ikigo BPE gusuzuma inkurikizi z'ibisigarira ku bidukikije be no ku magara y'abantu. Uwo yari Mamerito Sabushimike arongoye ishirahamwe abagenzi b'ibidukikije. Tukiri ngaho nyene ariko mu gisata c'ubutungane ubusuma bw'amadosiye ari muri sentare bwakozwe aho mu ntara ya Gitega nyene ngo buva hanini ku bantu baba bashaka kuzimanganya ivyemezo. Ivyo bivugwa n'umushingwamanza Isidore Rufyikiri ahashikiriza ko amadosiye aba yazimanganye ashobora kuboneka mu gihe ubwego bw'ubutungane bishizemwo ugushaka. Kurikira umushingwamanza Isidore Rufyikiri yanonosoye ibijanye n'amategeko. Mu bisanzwe iyo ubusuma bw'amadosiye nk'ayo bubaye mu masentare haba harimo umureretsi mu bakozi bakora izamu muri iyo sentare. Nico gituma ubona baca bihutira kubafata nyezamu bakagira enquete. Nibisanzwe twizere rero yuko bazotora ivyo bintu vyagiye, ariko uko bigenda kose umuntu aza kuyiba amadosiye nk'ayo aba yibaza ngo niyiba dosiye kanaka abona ko yatsinzwe canke azaba atsindwa aca yibaza ngo dosiye irapfuye iraheze burundu, ariko kenshi baribesha baba ari ugutera ingorane gusa muri sentare, n'ahandi dosiye sentare ishatse irashobora kuzisubizamo zigasubira gusubizwa itoto. Ni ukuvuga mu bisanzwe ingene sentare n'imburano bitunganywa, sentare ihabwa imanza, ihabwa amadosiye na bene imanza na bene kwitwara no kwitwarirwa. Aho ni mu bintu vy'imanza z'amatati. Imanza z'amatati sentare dosiye n'ivyiburanisha bihabwa n'ababuranyi. Ni ukuvuga umuburanyi wese afise imburano ziwe yagumije kandi n'imburano z'uwo baburana arazironka, ku buryo yuko ubusuma nk'ubwo bubaye sentare ishobora kubahamagara ko baba bafise nimero z'urubanza rwari rwaranditsweko bakabisubiza muri sentare ikabisubiramwo kiretse itoye bimwe vyoba vyarasanzaye nayo igafasha mu gusubiza itoto urubanza. Isidore Rufyikiri asigura kandi ko n'amadosiye y'ivyaha ashobora na nyene gusubira kuboneka bifashijwemwo n'abashikiriza amanza. Dusubire tumutega amatwi. Mu madosiye y'ivyaha naho ko ntituzi ko bivye iz'ivyaha canke iz'amatati, ariko niba bivye naho iz'ivyaha, dosiye z'ivyaha sentare zizihabwa na parke.
parike niyo ifise originale y'urubanza ruri muri sentare ni ukuvuga impapuro vyose vyangombwa vy'urwo rubanza biba biri mu minwe ya parike. Sentare irashobora gusaba parike igasubira igahiha amakopi yandi urubanza rugasubirwamo rukabandanya. Bavuga mu kirundi ngo ugutuje akwambuye. Sentare yibwe amadosiye nk'ayo urumva gusubira kwisuganya ifashwa n'ababuranyi nk'uko nabivuze, ikongera ikabifashwa na ministere publique hamwe n'abavoka iyo ari maze zimwe abavoka kuko nabo baba bafise ivyangombwa vyose vy'izo manza zigaheza zigasubirwamo. Niyo zitibwe gutyo hariho n'amadosiye anataka kugira ngo muri sentare ngo yaratakaye kubera umwanditsi w'imanza canke umukozi wo muri sentare araho banyegeza amadosiye kubera impamvu iyi n'iyi, hanyuma zikabugwa mugabo sentare ibikenewe irazi ikazisubizamwo muri ubwo buryo mpejeje kuvuga. Igombye kubishiramwo ingufu dosiye zizogaruka. Umushingwamanza Isidore Rufikiri abishikirije inyuma yaho sentare y'intango ya komine Gitega yibwa amadosiye arenga 1000 ku munsi wa gatandatu Kigarama n'abantu batashoboye kumenyekana. Mu kanya amakuru y'ikirundi arabandanya. Mu gisata c'agateka kazina muntu kwigenekerezo rya 10 Kigarama buri mwaka no munsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo agateka kazina muntu Imeride Sabushimike mu itangazo yashikirije avuga ko ukungana kw'abanyagihugu bose bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uwo mushikiranganje akabamenyesha ko kubahiriza agateka kazina muntu bitsimbataza umubano mu banyagihugu. Umviriza umushikiranganje Imeride Sabushimike. Uyu mwaka w'2021 icivugo mpuzamakungu kivuga kiti ukungana kugabanya ubusumbasumbane nivyo biteza imbere agateka kazina muntu. Ico civugo gihuye n'ingingo ya mbere itangazo mpuzamakungu y'agateka kazina muntu ivuga iti abantu bose bavuka bangana imbere y'amategeko no mu bwigenge bwabo. Mu gihugu cacu c'u Burundi ukungana kw'abantu imbere y'amategeko tubisanga mu ibwirizwa nshingiro mu ngingo za 13 na 22 ari naco gituma icivuga ku rwego rw'igihugu uyu mwaka kivuga kiti ukungana kuri bose turandurane n'imizi amacakubiri mu bene gihugu duteze imbere agateka kazina muntu. Ico civugo kirerekana neza ko ukungana ari ingingo ngenderwako kugira ngo turengere ingorane zimwe zimwe zibonekeza mu mibano y'abantu zijanye no gutangana bikunde dutsimbataze agateka kazina muntu kuri bose. Uwo munsi rero ukazohimbarizwa mu ntara ya Ruyigi kwigenekerezo ritaramenyeshwa. Hagataho rero agateka kazina muntu mu Burundi karacaho nyango kuri kwamye mu gihe ubutungane butarigenga ibituma buca bubohera amaboko imugongo abanyagihugu. Ivyo byashikirijwe n'umukuru w'urunani rw'amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH mu mfunyapfunyo kuri uyu wa 10 Kigarama aho amakungu yararamutse ahimbaza umunsi wahariwe agateka kazina muntu. Erari Nibizi aserukira urwo runani avuga ko kubona abategetsi b'u Burundi bashikiriza ko batarota bemerera intumwa idasanzwe yabo ni ishinzwe ivy'agateka kazina muntu kuza mu Burundi ari icemezo ko ifise ivyishaka kunyegeza. Umviriza Erari Nibizi. Mu gihe ubuzima bw'umuntu busigaye buhonyangwa uko bukeye uko bwije ubutungane nabwo bukaba bwarabohewe amaboko imugongo nabo bukaca bohera amaboko imugongo abanyagihugu ucumva ko agateka kazina muntu mu Burundi gafise urugendo rurerure kugira ngo umunyagihugu wese abeho yidegemvye ntawe umukoma inkozi y'ikibi nayo bahubwo ari yigira ubwoba ikigwa imanza iheze yishure ivyo yononye. Ica kabiri naco nuko iyo agateka kazina muntu kifashe neza mu gihugu ni gake amakuru byinjiramwo hama gushika rungika abantu bazoza gutohoza bakongera baza baratanga icegeranyo ku munsi bahereza ishirahamwe mpuzamakungu ONU canke bahereza inama ijejwe agateka kazina muntu ya ONU. Mu gihe barinze barungika abo bantu bo kuza baragira icegeranyo berekana ingene agateka kazina muntu gateye imbere canke berekana ingene agateka kazina muntu gahohotewe amakungu akabona impanuro yoha igihugu muri ico gihe cyawumva yuko hari ikintu kigihaze. Igikomeye cyane nuko leta y'u Burundi nayo yanse kwakira abo bantu bajejwe kuza baratanga icegeranyo. Mu Kirundi baravuga bati akeza ntikamurikwa. Mu gihe
igihugu kivuze ko kidashaka ko hinjira abantu batohoza kikanka ko hinjira abantu baza baratanga icegeranyo we wumva igihugu kidafise ivyo kinyegeza iyo umuntu afise ivyiza arabirata mu gihe rero umaze kuba gatinya shengero igihugu kikavuga kiti ntidushaka abantu bo hanze baza kuraba ivy'agateka kazina muntu nuko bazi ko hari ikintu cinyegeje aho rero ucumva yuko leta yonyene yahejeje kwerekana habona cuko agateka kazina muntu kifashe nabi ko badashaka ko hari umuntu abibona badashaka ko hari umuntu amenye yuko ibintu bitifashe neza mu Burundi. Mu gisata c'indero igitigiri c'abana b'imyaka iri hagati y'ine na 19 baja kw'ishure kiracari hasi cane mu Burundi biri mu cegeranyo cashizwe ahabona kuri wa 9 Kigarama umwaka wa 2021 n'ishami rya ONU gitaho ineza y'ibibondo UNICEF ikamenyesha ko benshi muri abo baheba ishure kubera ukudakingirwa bikwiye ibiheza bikabatwara mu ngeso zitandukanye hamwe n'ayandi mabi idonido na Eroge Kwizera. Abana barenga umiliyoni nibo bataja kw'ishure kubagera imiliyoni 5 bategerezwa kuba bariko bariga muri kino gihe ishami mpuzamakungu ryitaho indero y'abana UNICEF ikamenyesha ko muri abo batiga 37% ari abahevye ishure abagera kuri 63% nabo batigeze berekwa inzira ija kw'ishure aha kandi UNICEF ivuga ko igice kinini c'abana mu bariko barahunguka batigishwa nk'uko bikorwa ku bandi nk'uko tubisanga muri ico cegeranyo UNICEF yashize ahabona kuri uyu wa 4 ku bijanye n'indero mu Burundi ukwitwararika abana no kubakingira biracari ikibazo gikeneye gukurikiranwa bikwiye aha UNICEF rikamenyesha ko gushika muri mukakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2021 abana barenga ibihumbi 93 n'amajana 490 batagira impapuro z'amavuko ibyo bita acte de naissance mu rurimi rw'igifaransa ibyo navyo bigatuma igice kinini c'abo bana bataronswa bimwe mu byo bari bemerewe n'amategeko kubwa UNICEF iyo ikaba ari imwe mu mvo zituma benshi muri abo bana bisanga mu ngorane zitandukanye harimo guheba ishuri gukoreshwa mu bikorwa bitandukanye batemerewe gukora guhohoterwa co kimwe n'ayandi mabi menshi afatiye ku gitsina. Eroge Kwizera mu gusozera no makuru tubabwire yavugwa mu gisata c'impunzi aho impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda iri mu gihugu ca Republika ya Kongo y'intwaro rusangi basubiriye kuronswa imfashanyo abo barundi bakavuga ko ari umunezero ntangere mu gihe hari haheze amezi 3 ataco baronka ivyatumye babaho mu buzima bugoye muri iyo kambi iyo mfashanyo itangwa n'ishirahamwe rijejwe ibifungurwa kw'isipamu igizwe n'amafaranga umwe wese akaba agenewe amafaranga y'amakongomani 19,500 ku kwezi abarundi bahungiye muri iyo kambi ya Rusenda bavuga ariko ko uyu munsi hatatanzwe imfashanyo nk'uko byari bitegekanijwe ku bantu batarayironka biturutse ku mutekano mucyo waranzwe mw'ibarabara nko ku birometero 15 by'ahari iyo kambi aho abakozi bishirahamwe PAM bari guca mu kuja gutanga iyo mfashanyo nuko rero bakunzi mwese ba RPA ni hano kuri iyo nkuru ikiye ku masonga ivugwa mu gisata c'impunzi hagarukiye amakuru yo kuri no munsi wa gatanu genekerezo rya 10 Kigarama umwaka wa 2021 ngire ko nshimira mwebwe mwariko murayakurikira ntibagiye gukengurukira abamenyesha amakuru bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye tuvuga mu katwumva Emmanuel Ningeko nari kuri mikro ndabike banuye muroranirwe mu byanyu no mu bantu